Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagarukana niko yariko aravugwa mu gisata ca politike. Ishusho abarundi benshi basomamwo ubutegetsi bwa Harashobora ndayishimiye uyu munsi yatandukanye niyo babusomamwo mu ntango z'ubutegetsi bwiwe. Agishika ku butegetsi ari vyinshi vyahindutse mu bijanye n'umutekano cane wahora uhungabana ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ugereranije n'igihe co yasubiriye Petero Nkurunziza. Ngo rero nta vyera ngo de, ariko wumvirije abatari bake mu bahurikiye mu migambwe itari CNDD-FDD bemeza ko imbere umurindi w'uruhigi rwabo rwahorako wagabanutse ku butegetsi bwa Ndayishimiye. Ibi navyo ngo kabirabira ku kungene hagiye haraba ihindagurika mu nzego zitandukanye iz'igihugu canke iz'umugambwe, n'ingingo zagiye zirafatwa zasa n'izicumvye akajagari karangwa cane mu rwaruka rw'imbonerakure zikukira uwo mugambwe kugeza aho benshi mu banyamugambwe bagiye baridogera umukuru w'igihugu asanzwe ari we mukuru w'urwego rw'inaribonye rukura inzego zose z'umugambwe, bamwagiriza ko ariko arasambura umugambwe mu kwaka ijunja abahora bakangata abantu bakiruka. Bimwe mu bihuha vyacanacanye ko ku mbuga ngurukana bumenyi vyavuga ko hari ukudahuza hagati y'umukuru w'igihugu n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe Reverano Ndikuriyo. Umwe mu begereye Reverano Ndikuriyo yatangaje ko hariho ingingo zidasanzwe zafatiwe mu rwego rukuru rw'umugambwe cane abahoze ku rugamba ku kuntu ngo bosubiza akanovera umugambwe CNDD-FDD basasagaje iyubahirizwa ry'amategeko n'urupfasoni mu mugambwe. Ni mugihe kandi isoko ryacu ryatubwiye ko ivyo bihangange vyicaye bigasanga umugambwe CNDD-FDD ngo bandanije ukoresha iterabwoba nk'iryo bahoze bakoresha mu myaka iheze, abarundi hakuhurumbira baguma bawuhunga bigatuma n'ineza ikozwe itabonwa kuko atacizera abarundi baba bakiwufitiye. Isoko ryacu rikatumenyesha ko kandi ukugorora ibigoramitswe no guhonyanga amategeko basanze ari igikorwa kitoroshe, ariko ngo ikivingo caratanguye kandi ntikizosubira inyuma. Reka dutangure kuri iki kibazo c'ikena ry'amafaranga y'agaciro, turabandaniza ku ikena ry'igitoro ndetse n'ikena ry'isukari mu gihugu. Kubirabana n'ikena ry'amafaranga y'agaciro, isoko ryacu ryatubwiye ko hari ibiriko birashika uwo munsi nk'ingaruka z'ingingo zafashwe mu kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Uwo mutegetsi yatangaje ko igihe leta ya Nkurunziza yafata ingingo yo kwirukana amashirahamwe atari make y'abanyamahanga cane bava mu bihugu vya Buraya na Amerika, hari ibitazi vyakomye amashi ko Nkurunziza ari umugabo atazerinze. Ariko iyo ngingo iri mu vya mbere vyatumye amafaranga y'agaciro akena mu Burundi, kuko ayo mashirahamwe ari mu binjiza cane mu gihugu ayo mafaranga biciye mu migambi batunganya n'igihe co guhemba abakozi babo. Yongeye avuga kandi ko igihe ayo mashirahamwe yirukanwa hari abo bwenge buke babona ko ari uguhasha abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi vyavugwa ko aribo bakora muri ayo mashirahamwe, ariko ntivyari vyo kuko n'abava mu mugambwe CNDD-FDD batari bake bisanze akazi kaheze, tutibagiye abanyagihugu bato batezwe imbere n'imigambi yarangurwa n'ayo mashirahamwe. Ikindi yibukije kandi ni ingingo yari yafashwe ku butegetsi bwa Nkurunziza yo kubuza amashirahamwe mpuzamakungu yari yasigaye mu Burundi ko atazosubira kubikura amafaranga y'agaciro ku makonti yabo ari mu mabanki bidaciye mu banki nkuru y'igihugu BRB. Ibi navyo vyatumye ayo mashirahamwe acisha ayo mafaranga mu kinyegero, bituma leta ibura vyose. Ngo ubu rero nta numwe atarashikiriwe n'ingaruka z'izo ngingo mbi zagiye zirafatwa ico gihe, bikagizwa ngo Harashobora ndayishimiye kuko ari we aramutswa igihugu kuri ubu. Ngo izo ngingo zo kwirukana ayo mashirahamwe mpuzamakungu kandi zatumye amakungu nayo aca afata ingingo yo guhagarika imfashanyo zari zigenewe Burundi, kuko izo mfashanyo bazitanga kugira ngo leta izikoremwo imigambi iterambere ifashanyije n'ayo mashirahamwe. Ngo rero nta kuntu wogumana imigenderanire myiza n'umubanyi wamwirukaniye umwana. Ngo izi ngingo rero zafashwe n'ibanki nkuru y'igihugu BRB zo guha uburenganzira bene ayo mafaranga y'agaciro bakagira ku burenganzira ngo nazo ngo ziri mu vyashobora kugira ico zihinduye mu minsi iza kuri iri kena ry'ayo mafaranga.
nako kandi kwikena ry'igitoroho atari ibintu vyoroshe na gatoyi. Ni mu gihe kandi hari inkuru ivuga ko ishiramwe ryazana igitoro mu Burundi Peteroli ry'umuhinzi Taluku ryari ryarahawe isoko yo kuzana igitoro mu myaka 100 iri imbere mu gihugu cy'u Burundi. Iryo shirahamwe Peteroli mu mamuko ngo ryari ry'abafaransa nka kurya kwa Opel n'ayandi, ubufaransa bukaba ari bwo bufise izina mu birombwe bivyimbwamwo ibitoro bizanwa na Peteroli mu Burundi. Hanyuma abarundi nabo bakazana imiduga izana ico gitoro, inyungu ikagaburwa hagati yo mirwi ibiri, bene igitoro ndetse na bene imiduga. Kuva aho ubutegetsi bwa Ndayishimiye butanguriye kugenzura amasezerano yagiye araterwa ku mukono mu butegetsi buheze, ayatari make yarahagaritswe bivuye ku manyanga yararimwo, n'aya Peteroli ari muri ayo yahagaritswe. Kuva ubwo ihungabana ry'igitoro ngo niho ryaciye ritangurira. Amakuru akavuga ko Ubufaransa nka bwene ibitoro hamwe n'abagwizatunga bene imiduga aribo bubatse Peteroli baciye bamera nk'abafatira ibihano ubutegetsi bwa Ndayishimiye, bafata vya bitoro babishora mu bindi bihugu nk'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho amashirahamwe yandi yo Bufaransa asanzwe afise amasoko kugira Ndayishimiye abanze ahangayike maze ngo yisubireko. Uwo mutegetsi yamenyesheje kandi ko Uburundi bwahemukiwe kuva kera mu ntwaro zatangure CNDD-FDD, kuko abategetsi b'ico gihe ngo baranse gushiraho ishiramwe rya leta rizana igitoro kuko batari kuronka uko bashiramwe imiduga yabo ngo baronke inyungu. Ngo umukuru w'igihugu wese yaza abafaransa baciye muri Peteroli bamwereka inyungu azoronka niyashiramwe umutahe w'imiduga, agaca akorana nabo uko abisanze. Ngo uwo munsi rero Ndayishimiye yaje ashaka gushiraho ishiramwe rya leta rizana igitoro, ivyananiye abamubanjirije bica bituma Ubufaransa nka bwene ibitoro bufadikanya n'abo barundi bafisemwo imitahe y'imiduga izana ico gitoro, bakora ibishoboka kugira Uburundi ntiburonke izina mu birombwe vyimbwamwo ibitoro. Mu gukomeza ibintu ngo abagwizatunga b'abarundi bafisemwo imiduga izana igitoro muri Peteroli ngo nibo usanga aribo nyene bene ubutura station bitanga ubutoro. Iyo rero ngo imodoka za Peteroli zikizanye barafise uko baciha bakamenya nuko bakinyegeza kugira bwa bukene bubandanye. Bivugwa ko ishiramwe Peteroli ryankiwe gukorera mu Rwanda kuko ngo ari ry'abafaransa, ico gihugu naco ngo kikaba gifitanye imigenderanire izwi nabi n'u Rwanda. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo nawe mu gihe yari karashikiriza ku kibazo c'igitoro Mwico gihe yavuze ko kizohera mu myaka 5. Umutegetsi yavuze ko atabeshe ngo kuko Burundi bugira buzoronka izina ahimbwa ibitoro bizoteba kuko bisaba amafaranga y'agaciro menshi cyane, kandi ngo tukaba tuzi ko hakiri ko arafatwa ingingo zo gusubira ko yaronka. Ngo si ivyo gusa, ngo no gukura imiduga no kugura imiduga izozana ico gitoro bizotwara uburyo bwinshi kuko gukota bitwara amafaranga menshi, bigaca bisabwa rero ko ashirwa ku giciro c'igitoro ariho kiguma kizimvye. Kubera abana n'ikena ry'isukari, ikibazo c'ikena ry'isukari ngo cavuye ke bakananira abahinga nk'ikena ry'igitoro. Amakuru adushikira akavuga ko hari abarwizatunga bari bafise imitahe muri Sosumo bagiye inama yo gufata ibihano ubutegetsi bwa Ndayishimiye kuko yahinduye mu masezerano yabazanira inyungu z'umurengera. Ayo makuru akavuga ko abadandaza b'isukari baronka inyungu nyinshi iyo isukari bayishoye ku mashirahamwe akora ibinyobwa bisanzwe binyobwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi canke hanze gusumba ayo baronka bayitwaye ku isoko ikagurwa n'abanyagihugu. Amakuru ahari akavuga ko Ndayishimiye yaguye mu gahundwa asanzwe ishiramwe rihinguye isukari Sosumo risa n'iryagurishijwe mu ibanga. Ngo leta yisigaye ifisemo agatahe gato, ico gihe ngo ifisemo umutahe munini ni wafata ingingo. Ngaha rero niho Ndayishimiye yasanga atangingo ari bufate kuko Sosumo yari isigaye ari ya leta kwizina. Ngo amanama yose yagiranye nabo barwizatunga bamwereka ko leta idashobora kubategeka uko bakora canke ibashingira ibiciro kandi imitaha ari rwabo, ko bobo nk'abadandaza baraba ahari inyungu nyinshi izogaruza imitahe yabo. Ngo Ndayishimiye yabahanura kugarura agatima ko gukunda igihugu nabo bakamubwira ko ari abadandaza bajana n'inyungu.
Amakuru y'ibanga hari akavuga ko Ndayishimiye ngo yoba yarahawe impanuro namwe mu bizi vy'ubutunzi n'amategeko kuko intambara yo nabo bagwizatunga adashobora kuyitsinda kuko basumvya umutahe leta. Niho rero haciye hafatwa ingingo yo kugabanyiriza inguvu ihinguriro Sosumo. Ngo leta yaciye ifata ingingo yo guha isoko ryo gushorera isukari mu Burundi ishirahamwe ryo mu Buganda kugira abarundi basubire bayironka ukuri kwamye. Ngo leta ikazopfuma yinjiza ayikuye ku makori gusa hako abarundi babura isukari yitwa kwikorerwa mu gihugu ikabura kubw'inyungu z'akarwi k'abakunzi b'inda. Muri ico kiringo ngo leta ngizoba ikisuganye mu gutanguza irindi shirahamwe rishasha ifisemwe imitahe ikwiye n'ijambo. Ayo makuru nyene akemeza ko hari hayandi mashiramwe ya leta basanze yarigaruriwe n'abarwizatunga bagasunja umutahe leta gutyo bakayisunja ijambo, arico gituma hariho aho leta ifata ingingo muri ayo mashiramwe ntizije mu ngiro. Ibi vyakozwe n'abategetsi bashatse inyungu z'umurengera zisumba n'iz'igihugu. Majambo make igihugu caragurishijwe mu ibanga ngo abarundi ntibabimenya. Aya rero niyo makuru yaragizwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujikanwa nayo dushikiriza usangize no makuru bagenzawe kandi ababereye hose kugira ngo baje bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbezo y'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu yakore. No muza TV Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muri ko murakora.